Alice ngira mubanza mukibutsa abadukurikira amategeko ajanye na kino gice imbere ko twakira abambere ku murongo. Urakoze Gilbert, nkuko twamato bigenza ibiganiro vya Focode birafise amategeko bigenderaho kugira ngo guhanahana amajambo guterera ivyiyumviro bishobore kugenda neza. Ubwa mbere no kubahiriza umwanya no kuvuga ngo uza gufata ijambo wese aze gufata hagati y'iminota 3 n'5. Tugerageze kandi kumviriza kugira ngo ntidusubire kubaza ibibazo vyabajijwe kugira ngo abenshi baronka amahirwe yo kugira icyo bashikirije. Mutwihanganire ibibazo bidahuye n'ikiganiro cuno munsi ntibiza kwishurwa, bizokwishurwa mu bindi biganiro vya Focode bizoba bijanye n'ivyo muzoba muriko murifuza. Abifuza guterera muri kino kiganiro mugerageze ntimutarire mugireko. Muri kino kiganiro rero nko mu bindi vyose ntivyemeye gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Nayo mateko tuzakugendera ko Gilbert turashaka gutangura kwakira abariko barasaba amajambo. Ego murakoze Alice ngira nkuko mweje kwivuga cyo no kongera ko nuko icyumviro cyamaze gutangwa numwe uwumvise ko icyumviro cyiwe cyamaze gushikirizwa ato kwirirwa arasaba ijambo kugira ngo agisubiremwo hanyuma dukoreshe umwanya. Turafise batatu ba mbere tuza kwakira batatu kugira ngo umutumire aronka umwanya ukubishura. Basavye ijambo bwa mbere Alice hariho Bakonibe, hariho Pamela, hariho no Nyankamugayo ngira uwo kwakira abambere. Ego Bakonibe niyo bariko batwumva yo kugura mikro yiwe sinzi ko akabazo canke ari uguterera iciyumviro. Bakonibe nimba mutwumvija muri gwanyu. Ndabumva sinzi ko nawe munyumva. Turabumva 100%. Murakoze cyane, ashaka gushimira cyane umutumire wanyu. Focode nitwarinda twayishimira dusanzwe tubikora imisi yose. Umutumire wanyu turabashimiye cyane ku bintu byishaje kudushikiriza ubunyene nkuko yama yabikoze kandi bizima. Abandanye adutuhoreza kandi atubwira amakuru nkuko abikora. Je numvise mu byahejeje kuvuga ngaha kantu nashaka kumubaza ko gatoya mu manalize cyane muri information yakunze kubaronka kajanye na provisionnement d'armes na munition no, sinzi mu kirundi ndavuga ko kuba baraguze cyane barazanye ibigwanisho n'ibikoresho bakoresha muri ivyo bigwanisho bakabishikiriza imukoni. Narifise ikibazo ca mbere ubwa eske baba babizanye muri mukoni gusa cyane n'ibindi bigwanisho bashobora kuba bashize no mu yandi makambi. Nimba babishize muri mukoni gusa ko tubona mukoni yegereye Tanzania byo bari kubera ko ariho hari hegereye Tanzania canke ni strategique kugira ntibabishire hafi ya Bujumbura ko Bujumbura ushobora kugira ikibazo cyane ni kubera ko mukoni yoba itari kure cyane y'u Rwanda neva sanzwe akunda kumenasa agatari gake akunze no kunavuga yuko nguhagaze mu Kirundo uri hagufi cyane ya Kigali. Ivyo hari insano byo babifitariye canke ni kubera ko gusa muri mukoni ho bahariho aho bubishira hameze neza kuruta mu zindi kambi bafise ko turazi ko hari amakamba atandukanye. Imakamba irahari, mu Rumonge irahari, Ibujumbura muri Meri irahari eka n'ahandi. Bashobora kuba bari kunabishira hagufi nimba ari bigomba kuja muri Kongo, bashobora kuba bari kubiba babishize meme no muri DCA canke handi hagufi yaho bari kuba bitwara muri Kongo. Ni kubera iki vyagiye mukoni. Toni cambere hanyuma hari ikindi kibazo kwa kugira mbibaze kubijanye na presence y'abarundi muri Kongo. Mukunze ko bayibona hatari gake ariko mu bare twakubigaruka ko n'ubu niba bishoboka. Abenshi baravuga yuko hoba hariho liye ethnique ya crise ikabera muri Kongo kubijanye n'ingene ubutegetsi buriho ubunsi mu Burundi ushaka kuba bifitaniye amasezerano na FDLR yo kuva kera. Uyu munsi rero benshi muri bakaba bibaza mbega niyo yoba ariko barakorera ko gushuka umunsi kugira ngo bemere kuguma bari kumwe nabo bantu muri Kongo canke ni question ya sécurité nkuko bakunze kubitubwira bo nyene bariko barakorera ko muri RDC. Nimba ari question y'ivy'ubwoko ubwo nta consequences zikomeye cyane nshobora kubigira ko mu Burundi haba muri muntu ze muri moyen terme ubye muri long terme par rapport ya crise muri Kongo. Wigeze kuvuga uzotsinda muri Uvira, uzotsindwa plutôt muri Uvira hazoba consequences zitandukanye. Ame ho bari Burundi butsinzwe ico kibazo ntumva ko shava gitera ikibazo gikomeye cyane kijanye n'ivy'amoko surtout cyane ko ndavuga
turetse vya politike bindi n'ivyo murakoze cyane no kubahiriza umwanya Bakonib. Ngira Alice two kwakira uwa kabiri ni Pamela. uwa kabiri ni Pamela Ndondeza, niba bariko batwumva yo kugura mikro yiwe, sinzi ko ari akabazo canke ari intererano. Pamela. Ego murakoze cyane, ndabaramukije Alice na Gilbert, ndaramukije kandi nanahobereye cyane Pacifique Ninahazwe, ndabashimiye gose kuri kino kiganiro. Eka mbere ndanabashimiye ku butware bwanyu mutwereka iminsi yose. Ndanaramukije cyane gose, nshimira na ekipe yose ya Focode ku bintu mubandanya mukora. Umuntu abazi yuko mudakorera mu makondisiyo meza, mukora ibikore muri ntare n'ukuri. Ndabashimiye cyane gose. Jewe sinzi ko ari ikibazo, sinzi ko ari n'intererano, ariko ngomba kugaruka ku vyo Pacifique Ninahazwe yaganiriye n'urya muntu yavuze yari Burundi, amubaza ati mbega amakuru y'ivyo tuvuga vyo muri Kongo muravyumva, hanyuma abantu babifata gute? Yavuze yuko atari abantu bakurikiye imbuga za Pacifique Ninahazwe, abandi ngira ngo amakuru ntabashikira. Ariko je ndumva ngomba kumubaza Pacifique Ninahazwe, none aba nabo bari bavyumva ku mbuga, mbega murabona babikoze iki? Ubuye kino kiganiro ndibaza yuko kiri mu biganiro vyakurikiwe cane gose mu maspace. Naravye kuri Facebook abantu bariko barayikurikirana benshi, aha kuri X ni benshi cane gose. Mbega Pacifique Ninahazwe aba Barundi ko atako mutagira kugira ngo bamenye amakuru, ndavugana cane cane n'abari hanze, murabona bavyumviriza bakabikoza iki? Nagomba mugire ico mwotubarira twebwe nk'abarundi. Ejo nari nagize ikiganiro mvuga ati mbega nokora iki kugira ngo Burundi buve muzimiza burimo. Mbega Pacifique Ninahazwe mushaka abarundi bakora iki? Ni iki mubona twe nk'abarundi, aba bari hanze canke aba bari mu Burundi, twokora nk'umuntu individuellement canke nk'indi migwi kugira ngo tuve mu muzimiza Burundi burimo? Nuko rero nagomba no gusaba n'abariko barakurikira kino kiganiro, nari nabashiyeko agasondage ari mu makomantere, ndababarira ati uyu n'umwanya dukwiye kugaragaza yuko dushigikiye ivyo Focode ikora. Nagomba ndabisabire mugende muri commentaire mushireko, kubera yuko hari abantu tumaze kubona yuko binjiye mu mugwi wabo bariko baragwanya ibikorwa vya Focode canke n'ivyo Pacifique Ninahazwe akora, ariko tuba dukwiye no kugaragaza yuko tubashigikiye. Naho rero atari uko oye, ndavuga nti tugire igihugu kandi tucitangire. Murakoze kubahiriza umwanya Pamela. Reka twakire uyu agira gatatu Nyankamugayo, hanyuma tureke umutumire yishure umugwi wa mbere. Nyankamugayo, nimba muri ko muranyumva mwiriwe? Ndabahe mwiriwe, sinzi ko mu nyumva urabumva ijana kwijana. Murakoze cyane gose ku mijambo. Nagira mbanze nanje gushimira Focode, nshimire umutumire bivuye ku mutima, namwe muri ko muradushikiriza kino kiganiro. Kugira nyarutse je n'ububazo bubiri. Ubunyene iki kiganiro kiriko kiraba, hariho ibiriko ku mbuga ngarukana bumenyi ku marezo sosio, biriko biraboneka yuko umengo muri Benin ubutegetsi bariko barabuhirika, ariko barabakudeta. Nagira mbaze, eswe ivyo tugize imisi tubona mu bindi bihugu muri Afrika, byarabaye muri Gabon, muri Madagascar, muri Guinea, Mali n'ibindi bihugu vyinshi, eswe mu Burundi mubona ko bishoboka? Hariho abantu ndumvise ivyavuzwe babona yuko bashobora guhirika ubutegetsi nk'uko biriko biraba mu bindi bihugu. Ako nakabazo ka mbere. Akandi kabazo kagira kabiri, nagira mbaze, mu kiganiro giheze n'ubunye kuvyerekeye politike, mwaratubwiye ko muri 2015 mwabona ko umugambwe CNL na MSD ariyo migambwe yari ikomeye muri opposition icyo gihe. Ubu muri 2025 eske murabona ko hakiriho opposition? Murabona yuko hari abantu bazoshobora gusubirira CNDD-FDD systeme bakayikura? Imigambwe mubona nihe yobi hari canke icizere kihari kundi mugambwe toba tutazi n'uyuhe? Ivyo bintu hari ico mubitubwira ko? Murakoze kuri kano kanya mu mwanya. Murakoze no kubahiriza umwanya. Pacifique ngira mufata umwanya mwishure Bakonib.
Pamela n'uyu Nyankamugayo hanyuma turaza kwakira ibindi bibazo mweje kwishura. Icyambere nohera ko no gushimira bano baje kubaza kuko bose yaba Bakonibe yaba Pamela yaba Nyankamugayo batanguye gushima ibikorwa Fokode ikora. Ibyo twarayabwiye ko natwe bidutera intege iyo hariho abadutera amacumu, ariko ku rundi ruhande tukabona hariho benshi cyane bashima ibyo dukora, biraduha intege zo kubandanya. Ubundi ngira bose mwese muteye amacumu twahava natwe tuvuga tuti none turi ko tubikorera nde ko mu bishima natwe biduha izo nguvu turakengurutse. Hanyuma bose babajije utubazo dukomeye cyane, ndagerageza kutwishura umwanya muto naho usanga twonyene twohava dushobora gukora n'ikindi kiganiro. Bakoniba ati ni kubera iki ibi bigwanisho mwavuze bishasha biriko biraza, navuze amakamyo ajya kwegana manini arenga 30 yinjiye imuyinga avuye Tanzania, apakururwa ibigwanisho, abasirikare bo nyene bavuga ko ari amabombe n'ibindi bigwanisho bikomakomeye. None ni kubera iki ibyo bigwanisho byatwawe imukoni muri muyinga? Ho bari kubera ariho hegereye Tanzania cyane ko bari kubera hegereye u Rwanda, bikaba bitegurwa kuzotega u Rwanda mu gihe Perezida Ndayishimiye yigeze kuvuga ko bafashe Uvira nawe azosha aca mu Kirundo agatera Kigali cyane. Hoba hariho yagize ati hoba hariho iyindi mvo kubera iki bitatwawe Bujumbura, kubera iki bitatwawe ku zindi mbibe z'u Burundi na Tanzania, makamba yegereye mu Mabanda, Nyanzarake, hariho n'ahandi. Si kibazo cyoroshe kwishura kuko naje n'ukuri sinza kubesha ngo ndafise inyishu nayo mfise kandi uko abivuze niko ayo makenga nayagize nk'ivyumvise muri jewe hagiyemwo. None amakamyo aje kwayo makamyo atabishikanye mu bubiko bw'ibigwanisho, nimba ari nk'Imwaro canke muri bazi Bujumbura n'ahandi, ni kubera iki vyagumye imuyinga? Nta nyishu naje mfise n'ukuri nayo mfise, kuko unabisize ku rubibe ubundi womengo nta n'ubwenge burimwo, kuko ibigwanisho byinshi byawe bisize ku rubibe niho hambere hashobora guterwa muramutse mugira intambara. Ahubwo baba wiyumvira uti hamwe notegwa bazoshikira kuri ibinyene babintware, ubundi ivyo vyateza kubikwa ahantu hagoye gushika, mugabo babishize hafi y'urubibe. Kubera iki? Nta nyishu mfise mukuri, ntayo mfise. Aho sinzi nuko nibaramuka bavuze abo mu gisirikare bazokwemera ko ivyo navuze ari vyo, ngira bazovuga ko ndiko ndabesha, ariko ndababwije ukuri ko twebwe tutazi gutanga amakuru y'ububeshi. Niyo twihenze turanabisabira imbabazi tuti ikintu uwaduhaye inkuru yari yatubwiye kitarico, mugabo iki kimuyinga ndemeza ko arico, kuko amasoko yaco n'amasoko akomeye cyane mu gisirikare sa yari yo yose. Hari ngene twebwe tugerageza kuraba ibyo twaronse urugero kuko biba ari byo tubishirako, ni gihe ikintu tugihawe n'abakuru twongera tukagihabwa n'abato. Rero yaba abasoda bato imuyinga barabitwemereye, baba abasoda bagereranye ku rugero rwo hagati impazangabo zito barabitwemereye, yaba abasirikare bo ku rwego rwo hejuru cyane nabo barabitwemereye. No kuvuga ku rugero rw'ijana kwijana ndemeza ko ibi bigwanisho vyinjiye mu kambi ye muyinga imukoni. Ico bigiye gukora iyo bazobijana ntaho nzi, ariko mu batanze amakuru hariho abashizemo ko bimwe muri ivyo byaciye binyarukanwa ku rugamba muri Kongo. Ico barakimbariye, nta kindi mfite norenza ko ibindi bamwe bose bogerageza gushiramwo ubwenge bwabo no kurondera amakuru bakazomenya intumbero yavyo, kumbure tuzotinda tumenye mu minsi iri imbere ico bigamije ivyo bintu. Hanyuma ikindi kibazo yambagije gikomeye ni kiyise dimension iwaje mukandika nese ngo dimension ethnique. Yo mu kibazo yagize ati ubwo muri iyi ntambara iri muri Kongo nta bintu bijanye n'amoko birimwo, haranavuga imigenderanire ya leta y'u Burundi n'umuhari FDLR. Ubwo sibo nyene leta y'u Burundi yarondeye kuja guha imbigi no gushigikira mu kigoye cyo kuzohaba basenyura intwaro mu Rwanda. Aha mu byo avuze harimo vyinshi umuntu agenda yemeza twamaze kuvuga mu bindi biganiro. Icyambere ni iki cyuko hari imigenderanire ikomeye ya leta y'u Burundi na FDLR.
ngira n'umuganiro caheruka hariho aho twabivuze naribukije ingene nko muri societe civile amakuru dufise guhera muri 2009 igihe hagandagurwa Ernest Manirumva icegera c'umukuru wa Oricom yariko atohoza ku nkoho zishika 40 zari tumwe ko muri Malaysia mu gihugu cya Malaysia izo nkoho zinjiye mu Burundi ariko ntizigire zijya mu bubiko bwabo bwa gisirikare cyangwa ububiko bw'igipolisi izo nkoho zikaba zari zirengeye kure igitigiri cy'abapolisi n'abasirikare Burundi biboneka muri raporo y'abahinga ba ONU bavuze ko hari imigenderanire hagati y'u Burundi na FDLR yatanga inzahabu ku bategetsi b'u Burundi barimo General Adolphe Nshimirimana na General Agricole Ntirampeba yari chef de cabinet wiwe uyu munsi akaba ari wa ambassadeur w'u Burundi i Kinshasa hanyuma ku ruhande rw'u Burundi bakaca babagurira inkoho urumva iyo migenderanire ya FDLR iri etabli irazwi si ikintu kinyegeje inyuma hari ibindi bihe byinshi yagiye iravugwa iyo tuvuze bya Kiriba Ondes aho batwara imbonera kure z'u Burundi kuvyigisha bya gisirikare twaronse amakuru yavuga ko mu babigisha harimo aba instructeur bavuye muri FDLR hanyuma aho habereye ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza imigenderanire ya FDLR na leta yaragiye ku rugero runini rwose ku buryo bamwe bafata ko no mu mafaranga yatunze leta ya Nkurunziza ico gihe kugira ishobore gumihagaze hariho ayo yagendera kura mu ba FDLR yumva aho nta sikintu cy'ikinyegezwa ko hariho iyo migenderanire ku rundi ruhande icuko leta y'u Burundi yoshaka gufasha FDLR gusenyura ubutegetsi bw'u Rwanda nico sikintu kinyegeje gute mu kwezi kwa mbere niba ntibeshe 2024 niho Perezida Evariste Ndayishimiye agenda i Kinshasa avuga ko agiye guhura n'ugwaruka mu gihugu cy'ubumwe bwa Afrika hanyuma ahi Kinshasa acavuga amajambo yatangaje abantu benshi aho yivugiye ko ashaka gufasha ugwaruka bw'u Rwanda kwikura ko ubutegetsi buri mu Rwanda rero ugiye ku rugamba ugafatanya abasoda bawe n'abasoda ba FDLR ikaba ifise intumbero yo gusenyura ubutegetsi buri mu Rwanda ukaca wongera wewe nyene ukisohorera mu kanwa kawe ko mu ntumbero ufise ari gufasha ugwaruka bw'u Rwanda gusenyura ubutegetsi numva yuko atana kimwe kinyegeje ko iyo ntumbero yo gufatanya na FDLR gusenyura ubutegetsi mu Rwanda iri clair nta kinyegezwa ngaho na kimwe kihari numva kuri ivyo byumvikana rero ucyugira uti naho ico ni cette dimension ethnique du conflit ikicuko amoko arimwo mu bintu biriko birabaho hantu muri iyo ntambara nabyo biraboneka n'abasirikare bariyo bagenda kurwanayo kuva mu ntango barabitubwiye ingene babona ko binubwa ingene niyo umusirikare atakaye akaba ari umututsi ibibazo yashobora kugirira mu nzira bakacamwita umunyarwanda hari n'umusirikare w'umurundi yigeze gufatwa sinzi ko iyo foto abantu bakiyibuka noshobora no wicisha ko afashwe hariya mu bisima ko ari muri Zangungu yarafashwe baramwerekana yafashwe ari ku ipikipiki ubwo nyene byaciye bikwira ku mbuga zose z'abarundi bo mu mbonera kure bandika ngo bariko barabeshya ngo n'umusoda w'u Burundi yafashwe ariko ngo n'umunyarwanda ngo uyu muntu n'umunyarwanda ngo nta murundi asa gutyo kubera ari umututsi gusa ariko twe dukoze amatohoza umusirikare turamutora ahava muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana yahahora muca mwumva ivyo bintu byose muri iyo ntambara birimwo icyo kibazo cy'amoko kirimwo ni intambara bagiye kugwana nabwira ko bagwana n'abatutsi mugabe igitangaje abo bashyira imbere mu basirikare b'abarundi bakaba abatutsi nyene bakaba abatutsi bagiye kugwanisha n'abatutsi babwira ngo mugiye kugwana n'abatutsi babwira mu Rwanda n'abanyarwanda canke mu Rwanda n'abatutsi hanyuma intwazangabo z'abatutsi ziri muri iyo ntambara zimwe ziharaho zitubwira ibyago zagiye ziragira ingene bazinuba utsinzwe ku rugamba bacavuga ngo wabivuganye na M23 ngo nabi wanyu narabahaye akarero k'umusirikare intwazangabo y'ipete ya major yagwanye muri Congo ikagira hopri hataragera yari komanda adjoint wa bataillon wa compagnie agira hopri komanda compagnie ataratanga itegeko ryo kugira hopri hanyuma bamaze kuva ku rugamba
uwatwara abasirikare bose bari muri Kongo icyo gihe yari Colonel Ponsiano Hakizimana, ubu mbere ni General de Brigade ni batwara igisirikare mu ntara ya mbere ya gisirikare batazira mingi. Wewe arahana iyo ntwazangabo yahoze muri CNDD-FDD umajor, amurungika i Bujumbura, atanga raporo ko ategerezwa guhanwa kubera yataye urugamba. Ariko bigeze i Bujumbura bavuze bati ntibishoboka ko duhana umuofisiye w'umu FDD ngo twerekane ko aribo batakaza urugamba. Ubwo nyene baciye batuma ko wa mukomanda kompanyi kandi we atakosa na rimwe afise mugabo kubera ko yari mu ex-FAB araji Bujumbura nawe nyene wakabazi ko bagiye kumubaza amakosa y'icegera ciwe, ariko ahageze asanga byahindutse, bamwagiriza ahubwo ko ari we yavugana na M23, ari naco gituma aho hantu bahatsindiwe bahagiriye ingorane. Arafatwa arapfungwa, bose babajanira rimwe mu mpimba. Hanyuma rero abantu baragerageza, imiryango n'abandi baragerageza kuvugisha prime, baragerageza ibyo bashoboye, mu nyuma hacarafatwa ingingo ko barekugwa bose. Urumva ivyo bintu ukuntu byagumye bikurikirana, hacarafatwa ingingo ko barekugwa bose. Carazira ko bapfunga umuofisiye w'umu FDD yagirizwa ko yataye urugamba, hagasigarayo umuofisiye w'umu ex-FAB. Aho hantu muri Kongo ibibazo bihari nakamaramaza, niho mvuga ko bitanatangaje ingene abasoda bacu baguma batsindwa. Ngende ntasi ntibagiye gushira kwa kandi kantu ntavuze imbere, ningene no ntambara iri kwisambura igisoda cy'u Burundi. Hari ibyo byo kuzana ukwinubana hagati y'abasirikare. Je mvugana na bose, bampa amakuru bose, sinzi uwakije mikro biriko birazamwo, bampa amakuru bose, baba aba ex-FAB, baba aba ex-FDD, baba aba ex-FNL, bose barambwira ingorane barimwe muri ivyo bintu. Rero ubu ukwinubana kuraboneka mu gisirikare kubera ingene bagenda barafatwa n'ingene bamwe babona ko bikekwa. Ikindi kigira kabiri n'umurindi w'abasoda bariko baratigisoda. Ico kintu ndikivugwa, ico kintu nigishigwa habona, ariko abasirikare bamaze gutigisoda les désertions kuva muri 2023 ni ibintu biri ku rugero bigoye kuvuga. Bigezaho uvugana n'intwazangabo mu gisirikare imaze kuduga amapete ikakubwira iti jewe nabihevye nigiriye i Dubai nk'abandi barundi bose, ni ati ahi Dubai dukora iki? Twese turiko dukora bimwe, tukora ikiyede mu kirundi bacita ikiyede, mu gifaransa ni yede mason, kwirirwa kuzuba duterura amabuye, duterura ibiki n'imicanga, nari ntwazangabo y'igihugu nabitaye. Ubwo nibwo rugero tugezeko. Ninde yo kwiyumvira igisirikare cy'u Burundi citeka imbere, ukibaza ko major, ukibaza ko kapiteni yoti igisirikare ubwiraje kuba umuyede ahantu. Ubu nivyo turiko, ubu nivyo bagezeko. Rero tuvugana n'umuntu umuntu ngo je nari lieutenant, nari muri tafoke y'umunani y'indwi ya 14 ya kangahe narabitaye. Lieutenant, kapiteni, waja ku basirikare bato n'umuyoro, harabahunga bagatinda bagahungira no mu Burundi bakatubaza ingene twabafasha gusohoka. N'umuyoro w'abasirikare bariko bata urugamba, kuko nkuko nabivuze ntibumva intambara barimwo, ntibumva ivyo baja kuronderayo ivyo ari ivyo. Niho mvuga nti uyu mukuru w'igihugu n'uyu mukuru w'igisirikare nibatwagwa imbere y'intahe, ibintu bariko baradukorera ntivyigeze bibaho mu mateka y'u Burundi n'akamaramaza. Bishi gisirikare, bishi igihugu. Burya inzira ya mbere yo kwica igihugu no kwica gisirikare. Nivyo bariko barakora, nivyo bariko barakora. Arabambwira ati hariho nka promotion muri ISCAM. Promotion ya ISCAM hamaze guhunga aba officier 19 muri promotion imwe bamaze kugenda. Ndamumva ivyo bintu ico gihugu bagiye basige nazo abo 19 bagiye ntibaja hamwe, ntibagenda bajanye. Umwe wese urubusa bikonje ngo aragiye mu Burundi akacacomokeraho, uzomusanga ageze Zambia, uzomusanga ageze Dubai, uzomusanga ageze Canada, uzomusanga ageze mu Bwongereza, uzosanga ari mu Buganda, uzosanga ari muri Kenya. Ahantu hose hashoboka bose bariko baragenda. Nico novuga ku kibazo ca mbere cyo ibibazo byo kwa Bakonibe. Ngiye kwa Pamela nawe yagize ati abarundi benshi, abarundi bari mu Burundi nta makuru bafise, abayaronka nabaca kuri izi mbuga cyane cyane nk'uwabwiye ejo yambwira ati twebwe tubisoma ku rubuga rwawe, nta handi dushobora kumenyera bene ayo makuru, nta handi avugwa.
ati niki kiganiro kiravye kiri mu biganiro vya mbere vyumvirijwe uravye haba kuri Twitter canke kuri Facebook. Yari ikibazo ati none bamaze kubimenya babikoze iki ni ikibazo kigoye rwose. Turabarundi turazinanye, abarundi turagoye. Tugoye gute? Tugoye ko umurundi ahonyora kwihwa akanuma, ntaza kuvuza induru ngo rirancumise. Umurundi arababara, baramwicira uwiwe, akaca abwira mwana ati mwana ntuzuvuge, burya banaka nibo batwiciye so, ariko ntuzuvuge urinumira, twakuze uko tumeze gutyo. Abantu bamaze imyaka n'imyaka bariciwe ababo batigira bavuga, uyu munsi banyururizwa ababo ntibavuga, abo bapfira muri izi ntambara ntibavuga. Niko bakoze, niko dukoze, kandi ni bibi iyo abatuvuga ko mbura hari ibyo tuba dukiza hakiri kare. Mugabo iyo abanyagihugu bameze gutyo ingwane yabo ni iyihe? Ibihugu byose bifise abantu bameze gutyo banuma bakabika, nuko babisohora nabi, baramuca babisohora. Ntibiheruko harabaho igihe babisohorera. Rero haba amahoro ameze bita amahorerane, umengana amahoro ariko n'amahorerane. Ugiye mu Burundi ntagakakira ni impore, umuntu baranyuruje uwiwe arinumiye ntavuga, uwundi aza kumenya ko ivyo bintu biba hari uko nawe wanyuruje uwiwe, agize imana umwe wundi acambwira ati ntavyo waruzi, ati haje waruzi byo ngendera koko imeze gute. Baranumye, barapfuye mu mitima, hari igisebe gikomeye ariko baranumye. Uko kunuma kuzovyara ibintu biboze bibi cyane. Umunsi bizosiduka nama ndabwira abategetsi baza ngo bariko barakomera, ndababwira nti mwarirukanye n'abigisha agateka kazi na muntu bigisha kugwana mu nzira y'amahoro. N'umunsi abo barundi bazovyuka izoba nyamugigima, mutazotahura ingene izobasenyura mwese. Burya niko abo barundi bazoza ku mutima biriyo barinumiye. None abarundi bokora iki? Neki kitudagaruka ko muri cya gice cya gatatu ndazi ko ari byo Gilbert na Alice baca bambaza iminsi yose mu guheza hakogwa iki, abarundi bakora iki, inzego zikora iki. Reka tuze kukibikira cya gice cya gatatu cyo kurangiza ikiganiro. Ariko kandi ndamushimiye gose nawe nyene Pamela n'umuntu yerekana gose ingana dushigikiye muri Fokode. Nyankamugayo nawe yabajije ikindi kibazo, inkuru abajije sindayimenya jewe, sinakurikiye gose amakuru uyu munsi kubera ko nariko ntegura ikiganiro. Iyo muri Benin nayo nzi, sinzi uko byo biriko biragenda, mugabo ibayo canke itabayo ico yavuze cyo kirakomeye, kiri muri turiko turakibona muri Afrika, aho ibi byo gutembagaza intwaro vyasubiriye. Hari inyishu nakunze ya perezida w'u Rwanda, perezida Kagame, niwe bakibajije haje gutembagazwa perezida wa Guinea Bissau uyu Embalo, niwe bamubajije ico yibaza ku bijanye n'amakudeta yasubiye kugaruka. Amara ati ntabwo bamufise ko ashobora kuba menshi, nawe ati kuba menshi, ati so what, tinizibe ariko yavuze ngo so what, none ingorane irihe zibaye nyinshi. Yagize ati je mfata ko aba kudeta haba hasanzwe hariho ibibazo bikomeye aho hantu bitatorewe umuti, kandi ibyo bibazo bitatorewe umuti kudeta ntizizoreka kuba. Sinokoresha amajambo ayo yiwe nyene, ariko uko yabivuze henshi birumvikana. Ibintu nyamukuru bituma hageraho habaho kudeta, kandi kudeta igashigikwa n'abanyagihugu. Burya kugira kudeta ishoboke ifise kenshi ibintu bibiri bihambaye. Ikintu ca mbere nuko habaho abasirikare bakomeye bafise ingufu koko bayijamwo, kandi n'abandi basirikare bakabishigikira ntibabigwanye. Bisigura ko igitumye ikogwa abasirikare baba bacumva. Ku rundi ruhande no kwiyo kudeta itahurwa n'abanyagihugu. Kudeta idatahuwe n'abanyagihugu iruhira gutera ingorane, abatwara nabo bahurira kandi n'abandi basirikare ntibaramba. Hari uwundi yuguruye mikoro yozimya. Rero iyo itashikiwe n'abanyagihugu, mu Burundi twarabonye amakudeta yashobotse n'ayatashobotse. Iyo kudeta ije mu gihe cyiza cyayo, abanyagihugu baca baja mu ibarabara bagahimbaza abategetsi bashasha, ukabona ko babiryoherewe. Mu 1993 harabaye kudeta idashikiwe n'abanyagihugu, ivyabaye mwarabonye ko byaciye bigenda, byaciye bikinjiza igihugu mu ntambara. 2015 habaye kudeta ishikiwe n'abanyagihugu, muga bidafise abasirikare. Umva ni bya bintu bibiri byose biguma bikenewe. Iyo muri 2015 burya yabuze abasirikare. Abasirikare uravye abagize kudeta bo nyene
wa general niyo mbare nta ngabo yagaba, general Sirinda yirukiye nta ngabo yagaba, umwe yari conseiller wa ministre wa defense, uwundi yaraherutse gukurwa kurongora iperereza ry'igihugu. Abo bose kwayo nta numwe yatanga itegeko ku musoda ngo bishoboke, nta numwe yariho. Abagaba igisoda umushikiranganje wo kwivuna abansi w'ico gihe mperutse kubona ivyo yanditse ku mbure bifise byinshi umuntu yobaza cyo bikindi kiganiro. Umukuru w'igisirikare w'ico gihe Prime niyo ngabo abagize coup d'etat Cyril Ndayirukiye ariko araburana yavuze ko bari bavyemeranije ko yarimo mugabo Prime mu nyuma yarasokoye ntiyabandanije aba muri coup d'etat. Ubandanije munsi yiwe abandi bari bafite amategeko ku ngabo ntibinjiye muri coup d'etat. Muri ico gihe ntiyashobotse. Urumva aho dufise abanyagihugu baryohewe, igisirikare nticagiyemo. Ahandi naho igisirikare kigeze kubikora abanyagihugu batabishigikiye. Mugabe iyo bihuriranye abasoda bashikiye ko intwari hava bikaca bihurirana n'ibibazo by'abanyagihugu bitagira inyishu, iyo kudeta iteza gushoboka. No kuvuga nk'uyu munsi mu Burundi biramutse bishika akaba umusirikare ashobora gushigikirwa n'abasirikare. Ikibazo nyamukuru rero wambagije gihagazaho. Ubu hariho umusirikare mu Burundi yoba ashobora gushigikirwa n'impande zose z'abasirikare. Aho ntabyo nzi kuko ico kirinze gishoboka. Hakaba hariho umusirikare ashobora gushigikirwa n'abasirikare, hanyuma uwo musirikare akwaga kuvuga impinduka ihuye n'ibintu bihanze abarundi. Umuntu nk'ubu yoza avuga ko agira anywanisha abarundi, abahunze bose batahe, akuyeho ibyo kwita abarundi abansi b'igihugu, akuyeho buno busuma buranga umuryango w'umukuru w'igihugu, afuse akarenganyo abapfungiye ubusa bose agiye kurekurwa, igihugu cyose coja mwibarabara kimuririmba. Ingorane yogira nimba adashikiwe n'abandi basoda, twoca tubona bijya bya 2015 byo babisubiriye niyo twari uwo muntu. Mugabo abaye afise ingufu ku gisirikare cyose, abanyagihugu bagatahura ubutumwa bwiwe, ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwabwiye byo bishoboka. Kude tumenya ko ishoboka ibaye gusa, nta muntu azokubwira ngo irashoboka cyane nishoboka. Ishoboka ibaye, iyo yabaye nishoboka. Ni nkuko kudeta ihanwa idashobotse, yishobotse urumva bo nibo bagaba igihugu no bahinduka amategeko, abakuwe bahinduka abanyamakosa. Iyo idashobotse abayigerageje bitwa inkozi z'ikibi. Ibya kudeta imeze gutyo. Amasezerano yarusha yari yarondeye ko ivyo bintu tubisohokamo, tukaba mu ntwaro, abantu batwarira abarundi, ibiringo bihera, hakaba amatora meza, abantu bagahiganwa, abarundi bagahitamwo uwo bashaka. Uyu munsi dufise abategetsi bafuse ihiganwa, bafuta ko abarundi bagira ijambo mu bijyanye n'ingene batwagwa. No kuvuga ko bonyene bihamagariye gukurwa ku nguvu kubera ko abarundi batagifise ijambo mu bijyanye n'ingene umutegetsi avaho ajaho canke avaho. Bonyene barazihamagaye, hasigaye kumenya ko abazikora nabo bafise ubuhinga bukwiye bwazo bwo kuzishobora. Ivyo nta nyishu mfise n'ukuri, ntavyo nzi, sinobesha. Abana hagati y'akazi na muntu baba bari muri urwo ruhande kuvuga ko bakeneye impinduka zineza, ariko iyo byananiranye bumva ntibiba bikiri mu minwe yabo, biri mu minwe yabo basirikare nyene. Ubumvirije baridoga bose, ariko ko baronka ubatwara ni ikibazo kindi ntazi. Hari iyindi dimension iri kwiyasigura amakudeta abantu batabona iri kwiraza, ni ryari Afrika yatwarwa n'amakudeta. Afrika yatwarwa n'amakudeta mu gihe isi yari igabuyemwo impande zibiri, la division est-ouest, abakomuniste, abakapitaliste, ibi by'abarusiya n'abanyamerika. Muri ico gihe ikibazo nticaba kiri kumenya ngo uje gutwara ni mwiza canke ni mubi. Ikibazo caba uje gutwara ari ku ruhe ruhande. Mutwarwa n'umuperezida ashigikiwe n'abarusiya, mwamuzi ko abo ku ruhande rw'abanyamerika bakora ibishoboka byose ngo uwo muntu aveho nabo bazane wo ku ruhande rwabo. Hanyuma iyo hariho ku ruhande rwa west, haca habaho abo ku ruhande rw'abarusiya nabo bakora ibishoboka byose ngo bamukure nabo bazane uwabo. Bisa n'ibiriko biraza nyinshi mu ntwaro za gisirikare ziza, urabona ko zijya ku ruhande rw'Uburusiya cyane muri kino gihe. Hakaba n'ahandi umengo nko ku bihugu vya west bashima ko haza umusirikare akomeye agakura umukuru w'igihugu ajegajega, bagira batuyu azohava avaho haze ahubwo aho ku rundi ruhande, bakamwitanga bakazana uwo ku ruhande rwabo. Nivyo ndiko ndabona isinga niri kwiramera. Rwose muri za sirikare ari wazo bafise ijambo, hanyuma rero umwe wese bivanye n'uruhande ariko
izo mpande zikazana uwabo zishaka. Nivyo ndiko ndabona biriko biraza. Nibaza ko akanyuma kiwe yabajije imigambo yo bikomeye ubu kiragoye gose ukimenya, kuko ubwa mbere bwo umenye tumenye ko MSD na FNL izo zari zikomeye 2015 hari amatora yadufasha kubibona. Amatora ya 2010 yarerekana ingene iyo migambwe yari yatowe. Hariho kandi ingene iyo migambwe yashobora gukora mobilisation populaire, ingene imigambwe ishobora gukoranya abantu. FNL yo kwagwasa yari umugambwe ushoboye hariho hose mu gihugu ushobora kuhasambura abantu benshi, niyo batarinze kugira izo hasambure mabobo aba FNL baboneka uko igihugu cyake ko kirabiruka ko kibarondera kibafata. Umuntu yarabibona ingufu z'uwo mugambwe zaraboneka. MSD niwo mugambwe wonyene twari dusigaranye wakwira intara zose n'amakomine hose, naho haba no mu duce ari bashaka kuvuga ati umukuru wa MSD n'umututsi harimo abatuzi, niwe wenyene wundi yashobora kujya mu mihingo yose y'igihugu agakoranya abahutu n'abatutsi, akagira ishengero ry'abantu rikaboneka, n'ubutegetsi ukagira ubwoba ukabona ko buriko buramugwanya by'ukuri. Iyo migambwe ibiri yaraboneka ico gihe. Uyu munsi igipimo ntitukibona, ariko ahadahinduka ni hamwe. Abo bantu bari muri iyo migambwe ntaho baroye niho bari n'abarundi n'ubu. Uravye nko matora ya 2020 amajwi Agatongwasa yaronse yayakuye muri bamwe bahora muri iyo migambwe nyene, baba ba MSD baba aba FNL. Urabona ko bose batoye Agatongwasa muri 2020 yabaye nk'umukandida wa bose, naho ku rwego rwo hejuru abatwara umugambwe MSD batari bavuze ngo ni mutore Gwasa. Ugiye kurondera benshi, tugiye kurondera basanga abari ko barigisha uwo mugambwe bamwe bari aba MSD abamufashije ico gihe. Rero le peuple d'opposition, le peuple novuga yihokonesa yiyumva muri opposition itemera CNDD-FDD nihiri ntaho yaroye. Ikibazo no muri der bajinyu kumbure sinzi ko Pacifique ariko aratwumva ko ijwi ryiwe riragiye. Alice mu kurindira ko dusura ku murongo ngira two kwakira abandi uwundi mugwi w'ibibazo ukurikira, two kwakira ngira bane kugira ngo shobye kubakira bose. Ego mejiwe ngira ngo ndabona bariko barasaba amajambo ari benshi, tugire bane gutyo ngira ngo vyorohe kubakira. Umugwi ukurikira ko bugizwe na Great Hubert Sankara, Intaye Time na Clarisse. Twohera kuri Great Hubert niyo bari kwatwumva kugura akamikro kiwe akabaza sinzi ko akabazo nuko ari intererano. Great Hubert sinzi ko mutwumva, ngira ngo ntari hafi, ni abatari hafi Sankara arashobora kuba aratangura, niyo bari kwatwumva yugurure mikro yiwe. Ego ndabaramukije cyane, abashimye n'akaryo mu maye ko gushikiriza iciyumviro canje hano kuri Focode. Dusaba umunywanyi ariko aravuga areke kuganira n'uwo bari kumwe, kubera ko mu kiganiro ntibaganiriza abandi. Ngira sinzi byamushikiye, ariko no gusonera amategeko y'kiganiro. Ngira ko baturakira uwundi akurikira, ndabona aciye asohoka yarafite utuntu tumugoye. Sankara ndabona kiri ku murongo, ngira ngo yobandanye niba yari yatanguye kuvuga. Yego murakoze kandi akabazo mufise nuko ari intererano. Ni intererano hanini ijanye n'ibiriko birabera muri Kongo. Ego duka kwijambo turabumva. Igihugu cacu n'u Rwanda turafitaniye isano rinini cyane n'akahise kubijanye n'ivyamoko, nkuko tuvyiga nuko igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'abantu biyita abahutu. Abahutu b'i Burundi bahungira mu Rwanda, hama abatutsi b'i Rwanda bagahungira mu Burundi, kuko igihugu cy'u Burundi cyari kiyobowe n'abiyita abatutsi. Rero nuno munsi igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'abiyita abatutsi, igihugu cy'u Burundi naco kaba kiyobowe n'abiyita abahutu. Hama n'intambara ziko zirabera muri Kongo,
M23 igwanira agateka kabita abatutsi. FDLR nayo ikaba ari inkomoko y'abahutu bo mu Rwanda bahungiye muri Kongo, nabo bakabona ko bageramiwe. Igihugu cacu kaba kiyobowe n'abantu bahoze bagwanira agateka k'ubwoko bw'abahutu, gushika no munsi bagifise iciyumviro cyo kwiyita abahutu canke gukomeza ya ntwaro y'abantu biyita abahutu, ku buryo yaho umurundi yita umuhutu avuga ati ni byiza ko igihugu cyo kwamuko kiri gikenye kibuze byose bya nkenerwa ariko ikayoborwa n'umuhutu. Rero kubw'ivyo CNDD-FDD irafise impamvu nini cyane yo gushigikira ingwano y'ikirabera muri Kongo mu kugwanya abantu bose biyita abatutsi. Rero icyumviro canje ni gisabo kuri Fokode n'abandi bantu baranira agateka kazina muntu, no guhimiriza abarundi kuvavanura n'ivyo vyiyumviro, cyane cyane mu kuvuga ukuri aho kuri no mu kwerekana ingaruka mbi z'iyo ntambara mu gihe Uburundi bwoshikirwa directement, kuko hazoca haba ikintu citwa ihonyabwoko ry'ukuri, apana ivyo twumva bavuga bya 93 n'ibindi vyabaye byaba Micombero n'abandi. Izobaho ry'ukuri kandi izoba ari ribi cyane, kuko nta hantu namwe umurundi azohungira, yaba muri Tanzania ntazoba kigiyeyo, yaba mu Rwanda nta buhungiro, yaba muri Kongo nta buhungiro. Rero intererano canke igisabo nuko Fokode n'ayandi mashira hamwe yotunganya ibiganiro byinshi by'inyigisho z'akahise n'ububi n'amabi n'impamvu abarundi twisanze muri zino ngwano ataco zitumariye hanini, ahubwo ari kuduhekura no kutugira imfuvyi benshi. Eginero nanje yari murakoze namwe. Sinzi arisiko ukurikira two kwakira. Sinzi ko Great Ibera kiri ngaha niba atari hari nta time yo kugura mikro yiwe akabaza kiyo shanga. Sinzi ko ari intererano inahe time muriko muratwumva. Ngira ntari hafi inahe time, reka twe turakira Clarisse ni mwamutwumva mugure mikro yanyu mushikirize ishimviro cyanyu. Sinzi ko ari jewe batariko barumva jibe, ndabona na Clarisse atariko ara oya ndabumva neza, kumbura ngira ntari hafi Clarisse, sinzi nimba twumva. Mwiriwe Clarisse. Mumpe amasegonda 2 mu ijambo gukurikira mu mbabarira. Murakoze ngira tube turakira Edi Michel sinzi ko ari hafi. Yego ndi hafi, mwakoze ko mu ijambo. Kuko abandi bose babivuze, ndashimiye cyane umushinga nkahe Pacifique Ntazwe ku makuru menshi amadushikiriza. Alors ndafise utubazo tubiri tunyaruka. Mwavuze Pacifique Ntazwe yavuze ku cerekeye ibitaro abasuga bavurirwamwo bakomeretse kuri Semseka. Ubwo yavuze ko Semseka yoba ari ya General Prime Niyongabo. Ubwo ntiyoba ari umushinga ntahe Kayibigi abahitazi ni mugabo aheruka gupfa. Ubu tuvugana umuhungu wiwe Eloge niwe ayirepresenta ariko ngira nimba wari wumvirije neza Edi yavuze ibindi bitaro ntiyavuze Semseka. Numvise Semseka na Bujumbura Care Oda Clinic Care yoyo ni ya Prime Niyongabo. Ngomenga Semseka yayivuzemo yavuze mu bitaro batwaramwe muganti Semseka nti kumburengera aza kubishura, ariko nagomba gusa ntimugitebe ko kuko nibaze ko mwa mutavyumvise neza. Mubandanye akabazo kagira kabiri. Okay, sawa ntaje ko kihonse. Hama kwikira yavuze osi yuko amasezerano yasinywe i Washington, amasezerano akomeye cyane nivyo. None hoho yoba yibaza siko barimo na geopolitique, kuko harimo kunyurana entre Trump na Etats-Unis na Chine.
kuko kandi aussi arashaka kuronka prix Nobel de la paix nk'uko wamusubiriye Obama, kuko biravugwa yuko ari business kugira bashire hanze abashinwa ivy'amahoro ntibiboneka neza cyane, kuko mubona hose ko atamahoro ahari. Twari tubazo murakoze cyane. murakoze namwe ngira twokwakira ukurikira twavuze bane. Reynold Butari sinzi ko ari hafi. Reynold mwamutwumva mwakugura mikro yanyu mukashikiriza iciyumviro cyanyu. Ego Alice, merci ko mijambo. Ndashimiye Gilbert, ndashimiye umutumire wanyu Pacifique abo muri Focode, n'abantu bose bamaze gufata ijambo, ndabashimiye. Je ikibazo canje ngira ndakigire gito cyane. Hari umuntu w'umunyabwenge yigeze kuvuga ati burya iyo upfuye hababara abasigaye, ati kuko wowe urumva uba wagiye ibyo kugwana n'urupfu uba wabihejeje wagwaye, wapfuye hababara abasigaye. Ati ico bisangiye n'ubujuju nuko iyo ufise umutwe wuzuye ubujuju hababara, donc abo bandi bazi ubwenge babona ivyo uriko urakora n'amakonsekanse yavyo. Wowe mu bujuju bwawe uba umeze nk'uwapfuye, ntibikubabaza nta n'ivyo ubuzi. Rero je nkaba ndi mu barundi bahamya yuko dutwagwa n'ikijuju, mbabarire ndayishimiye, ariko ntushobora kubwira abantu ko ufise idirisazi, ko ufise ikinogo co mu Kirundo kirimo 50,000 miliyari $, deja iyo chiffre yonyene nawe nyene sinzi. Bref, ibintu nyene nta bwenge, kugwana muri Kongo abasoda bagatsindwa ukaguma ushindiriya, ukiyaranja ko baguma bakomereka kugira mu bavuze mu bitaro mugume mujya ayo mahera yo kubavura, ukajya bijya 5,000 cirombo abaha ukabaha amajana 2. Bref, dutwagwa n'ibijuju, ariko hakababara abanyabwenge babibona, donc abo barundi burya umurundi aciye ubwenge. Rero ikibazo canje kuri Pacifique ni ubwo umuntu w'ubwenge mu gihugu azohaguruka ryari, ko mbona yuko consequences z'ubwo bujuju bo azopfa bahagaritse, ko bazoguma bambara impuzu zizimvye, ko bazoguma bagura imiduga izimvye, ko bazoguma bagira amamanza, ko bazoguma baryoherwa birira batamba, akubwira ati jewe simbuzi imbata njya n'ibindi bintu mu rugo, ngo burya ngo iyo mvuze ko abarundi bose batunze mba nivugira abana banje. Ico kijuju abarundi bazokira bagushika ryari? Ubwo bazorindira 2027 ko tuzi neza ko amatora bama bayiba, abantu bazohaguruka ryari? Mbonereho nakanya ko kwibutsa abasoda, mutagize kudeta kazi kanyu murapfa mwese murashirira muri Kongo, kuko nabisubiriyemo burya umuntu w'ikijuju wewe nta n'ivyo abazi, hababara wewe. Donc mwabasoda mwe iyo kudeta ni kugira mukize ubuzima bwanyu, nuko jengejejaho. Murakoze Reynold, ngira bumvise, ngira Pacifique araza kubishura. Sinzi ko twakwije bane Alice canke Reka twakire Clarisse hanyuma uwo mugwi Pacifique atabarishura imbere ko twakira ubundi mugwi w'abandi banywanyi bane. Ego Clarisse jambo ni kwaho. Nakabazo cyane intererano. Bona utubazo ndakuramukije Gilbert, ndaramukije na Alice, Pacifique nahaze umutumire, nongera nk'abandi bose nshimira Focode ukuntu mwitanga, kuko murafasha mu gufasha abanyagihugu mu kubaremesha no kubaha intumbero, impanuro mu kugira ngo dushobore kwiteza imbere muri ibi vyago twagiyemo dusemo na CNDD-FDD. Rero ntatevye akabazo ka mbere kari kubijanye, numvise ko mu kiganiro mwagarutse ku bintu bikuru byaranze uno mwaka wa 2024. Nde nashaka nibarize, hari inkuru Focode 2025 ngira wasuye inyuma ari Clarisse bavuze ngo 2024. Ndatinya gusaza, ego 2025 mbabarira ni henze. Ego sinibaza navyumvise ko yagarutse kwifatwa ry'abarabina, ariko hari inkuru Focode yanditse ko aho yibutsa uko yigendereza rikora mu guca ku bantu baba bari mu migwi ya politike canke na cyane mu bafashe ibigwanisho, havutswe ko mu koroneli ashobora kuba yitwa Banyeza ko nimba nihenze. Barerekana, baravyanditse berekana n'uturorero twaho mu myaka 2019 na 2020 aho vyakozwe cyane, nukuri vyaragiye habona mu mugambwe MS canke mu begereye no mu Hairede Tabara, kugira ngo bashobore no kugandagura abantu kandi bashobore guperereza iyo mihari.
uno munsi iyo ngendo yarabonetse kandi muri uno mwaka wa 2025. Nashaka ndamubaze Pacifique Ninahazwe nimba hari ico yo bitwiyagira ko navyo akabigarukako kubera yuko hariho abantu benshi bafashwe, hariho abantu benshi bagandaguwe muri iyo myaka kandi muri iyo ntumbero bivugwa ko ari iyindi mihari. Numvise ko yabiciyeko akantu gatoya ariko sinzi ko yotanga idonido nkuko Kodeyami bikora kugira ngo bakingire abanyagihugu bamenye les dangers bariko barahura nayo. Hanyuma ikindi nashaka mbaze kijanye n'ivyo nyene, mbega kubona umurindi ivyo vy'abanyeza ko ntivyigeze bihagarara, ariko warabona yuko uno mwaka 2025 byafashe umurindi munini cane. Mbega iyo reactivation y'iyo réseau haraho yoba yarahurira nuku CNDD-FDD yagiye mu ngwano na M23 nk'umukenyuro CNDD-FDD ishobora ko yarakoresheje uno mwaka mu bijanye n'amakuru canke iki amakuru Focode yo bifise no munsi gasangiza abarundi kugira ngo itangiriza abarundi bareke kuguma bagwa muri uwo mutego. Ikindi ciye ngaruka kuri ivyo za M23 hari M23 nkuko ari mwabivuze mwanonsa kino kiganiro, uno munsi nivyo intambara yafashe uyundi murindi aho tubona hashitse aho nyene bagatera ibisasu biriko birava mu Burundi, kandi ukabona yuko no munsi M23 iri kwiregereza cane ugisagara twa Uvira ihana urubibe n'u Burundi. Ivyo ariko kandi si ubwa mbere kuko M23 aho yashatse gufata henshi yarahafashe, ariko bivanye nuko ivyo muri Congo biba biriko biragenda haraho sinzi ko yoba yari trêve canke ikibivanye nuko bo bariko baragera crise yabo, haraho wabona habaye nko gusubizanya hafashwe canke bakaba barabangiriye kugwana canke bakaba donc n'ubu na Uvira barashobora kuyifata canke bakayireka. Eka noneho hariho abarorerezi bavuga ati mbega kudafata Uvira suko byananiye M23 kuyifata, ariko bishobora kuba biri mu mikenyuro bivanye n'ikiguzi haba mu maraso ashobora guseseka mu bijanye n'abanyagihugu canke mu vya diplomasi. Ni ibiharuro vyinshi bashobora kuba baharura bakaba barabangiriye kuhafata, ariko nko nari ndabivuze igishasha nuko hageze aho hategwa ibisasu bigategwa bivuye ku butaka by'u Burundi. Mugabo rero ivyo navyo umuntu hagarutse ku kintu Pacifique Ninahazwe yashikirije kutarabanagiza hagati y'umugambwe CNDD-FDD, hariho ijambo yashikirije akavuga ati urabona ko no gutsindwa kw'abasoda burya bishobora kuba navyo biri muri ivyo nyene vyo kunyinyurana hagati y'umugambwe. Ico jewe natahuye yuko ishobora no kuba ari yindi umukenyuro wa désobéissance nyene kugira ngo Neva atsindwe kubera yuko justement batamuyoboka mu mugambwe wiwe. Ivyo rero bigasigura yuko Burundi bushobora gutsindwa, hanyuma Neva kubera ashobora kubabona ko mu mugambwe wiwe batakimuyoboka nawe ashobora gutakaza ibintu. Sinibaza canke sinzi Pacifique Ninahazwe nico nashaka ndamubaze, yibaza yuko Neva agumya afonsa mu ngwana asanzwe afise mu mugambwe wiwe hama agafonsa no gusotora M23 abikoreye ku butaka bwo mu Burundi mu gihe abona ko ariko arananirwa yoba ariko arihamba. None mwibaza ko iyo ngendo Neva yoyifata canke nawe azosubiza ubwenge ku gihe? Ikindi naco mbega hoho nabo ba CNDD-FDD bari kumwe kuko si ubwa mbere bahemukira abarundi muri 2015 muri coup d'etat wavuze ko premier yirimo mu nyuma gasokora. Ni ibintu vyinshi vyagiye birakorwa aho wasanga CNDD-FDD yacengetereye muri opposition bigaca bipfa abarundi bibaza ngo bari kumwe nabo bantu. Si umukenyero kugira ngo basove systeme yabo, umva bije bihanganye muri CNDD-FDD basove systeme yabo, ariko natwe abarundi twagoma twibaza ngo ngo bacanyemo ngo ni vyiza ngo reka, donc bakabona yuko M23 yabasugereye bagaca bareka guterera mu Burundi bibananiriye Kongo, hanyuma hakazoca habaho mbega ntiyashobora guca habaho ukumvikana hamwe M23 yofata Uvira hanyuma bagahana imbibe n'u Burundi, CNDD-FDD kamanika amaboko. Ntibi possibilité yuko kuko twarabonye muri uyu mwaka nyene M23 kumurengera umworeka kutamurasigura ikibazo cyane mubaza akabazo kanyuma Clarisse duha umwanya abantu. Ego numva nashaka mvuge nishimikije kuko M23 yaruguruye imiryango yaratanze abasirikare harabo yacishe muri Croix Rouge, ariko hariho n'intumwa zagiye mu Burundi mu biganiro. Uno musi hariho na communique yasohoye ivuga yuko atantumbero nimwe atamugambi n'umwe M23 ifitiye u Burundi kanatsinda nyene. Mbega
ikindi nashaka kubaza Pacifique nazwe M23 hari ico yokunguka iteye Burundi hariho canke hari inyungu yo bikoramwo canke iciza nyabona koba yuko intambara yabo iguma muri Kongo hanyuma abarundi bakaguma iwabo urumva CNDD-FDD ikaguma itwara bobo bakageraho bumvikana no muri yo tangazo umuntu asomye muri diplomasi birafise ico bisigura niho kubwira abasirikare abarundi timwebwe muri kudutera ivyo iwacu mu biturekere tubigumemo rero anashaka ikindi kanyuma naca mbaza nyifata abarundi twogira niyihe uno munsi kuko urabona ko duhanze amaso nivyo n'amakuru d'actualité nibiturabanye mu karere harimo na dimension ethnique n'ibiki ideologie génocidaire n'ibindi ariko kandi nk'abarundi uno munsi duhohoterwa n'ijya ntwari ya CNDD-FDD nihe nyifato twogira muri iyo ntambara kuko birashobora gutuka uno munsi aho bashobora donc nkuko narinda Clarisse ako kabazo Pamela yari yakabajije Pacifique yemeye kukishura mu gice cyanyuma cya kino kiganiro ngira unyemeye umwanya ego ikindi cyanyuma nashaka mvuge sinzi hariho ukuntu je maze imisi mbona hano ku marezo social abarundi na cyane umengo ntibahuriza cyane hariho abusanga umengo bari mu Burundi kandi bitwa ko bagwanya CNDD-FDD n'abandi bose bitwa ko bayigwanya ariko hageraho kuvuga ati igihugu gishobora gutegwa canke gishobora gitewe kuko nico casotoreje intambara ariko bamwe ukabona barahesheje mbega Pacifique nahaze wewe kuri ivyo ahagaze he murakoze cyane Clarisse ngira Pacifique utubazo siduke mwogerageza kuzamurishura ukoresheje umwanya kugira ngo tute kwakira uwundi mugwi Gilbert ngira ngo imbere yuko Pacifique yishura ngira mbwire Democrate de Walker na Semerera tubushayure na Semibira bihangane ndabora ko JCN aguma aduza ukuboko agira yishure ibibazo by'aba bantu bane bahejeje kubaza mu mwanya ukurikira Pacifique aje kubishura tuje tubakira mwihangane Pacifique ngira murashobora gutangura kwishura murakoze n'ubu ndashimiye abambajije kuko bose no mu gutangura babanje gushimira Focode nkuko nabivuze ku bambere uko mudushigikira niko biduha inguvu zo kubandanya bino bikorwa nanje ndabakengurukiye bivuye ku mutima uwa mbere mbona hariho umwanya navuyemwo nasohotse mu kiganiro ndagaruka sinumvise ibyo yavuze byose numvise ariko araheza aho yavuze ati asabye Focode kugwiza inyigisho kuri kahise yitwa Sankara ikibazo yari afise n'amakenga atinya kubijanye n'ibiriko birabera mu karere mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga binini yiyumvira yuko bishobora kuba harimwo n'ikibazo c'amoko agatinya yuko bishobora kuzogira muri kazoza irindi ho nyabwoko mu gihe ibibazo mwene ivyo bitotorerwa inyishu yakoze cyane kubaza ico kibazo gihe negera kuvuga nti aya masezerano y'i Washington aravuga ku bibazo bikomeye byo mu karere mugabo uburundi butarimo kandi uburundi buriko buragwana bikomeye muri iyo ntambara ku bwanje hariho ico kibazo kindi kiboneka cyari gikwiye kuba cigwa amakungu yariko aravuga ivyo Burundi uko ibintu biriko biragenda bibandanije uko birashobora kuzokwega ibara kandi ahantu hambere bishoboka kuzokwega ibara ni mu Burundi bino bibazo vy'amoko kino iyo hariko harafatwa ingingo ku karere iyi dimension ethnique ya crise y'u Burundi niyo iriko iraja wamenga yaratorewe umuti gufuta ko rudarusha bivyara kandi ingorane z'injyane z'amoko mu Burundi ejo bishobora kubandanya bija kure bikadusubiza ahantu habi rero ico ndacumva nkawe hanyuma cyaragira ati Focode yogwiza inyigisho zijanye na kahise igafasha ugwaruka gutahura kahise kugira ngo tugwanye n'izo nyigisho zigisha amacakubiri muri kino gihe bamaze imisi bitubwira ari benshi ama space yose dukoragira ubu nta nimwe duheza hatariho umuntu avuze ikiciyumviro twaracakiriye turiko turagikorerako mu mwaka uza bidukundiye 2026 sinzi umwanya tuzobiherako ariko hazobaho umwanya muzobona ko twatanguye programme zitera zija aho hantu kugwanya discours de haine no kugerageza gufasha ugwaruka kumenya kahise kurusha uko twahora tubikora ico ndakibemereye sinzi neza aho tuzotangurira mugabo mu byo dufise mu mutwe ubu ico kirimo mu byo tugiye kuzokora Edi inyuma yo gushima yaciye ati havuzemwo ibitaro Semseka byo mu Kinindo nivyo byavuzwemwo ndabisubiremo ko nabivuze ntibinanyitirirwe navuze nti abasoda iyo bariko barandika bavuga abasoda bakomerekeye ku rugamba bo bandika bati twebwe hari ibintu bidutangaza hariho
aba bakomeretse buke buke bavurirwa hajya muri Guantanamo, hariho abandi baba bakomeretse bikomeye batwarwa muri hôpital militaire, hakaba abaca batwarwa mu bitaro vyigenga. Aca bacavuga bati ibitaro vyigenga batwarwamwo ni Tanganyika Care hospital, ati akavuga ko hariho n'abandi bagenda muri Semseka. Baca baravuga ko bakavuga ko bo bamakuru bafise ari uko ibyo bitaro harimwo umutahe wa Prime Niyongabo. Nabivuze ko babivuze, nta na hamwe nemeje, sesi nemeje ngo yaba Tanganyika Care yama Semseka no ambesha hamwe no vuga ngo ndanze bene ibitaro. Ivyo uko babivuze Semseka izwi ko ariyo muhisi Kayibigi, nanje nivyo nzi, nanje niko ndabizi kuva kera koko bahari cyahindutse navyo nzi. Mugabo mu mvugo y'igisi y'abasoda, abasoda batoyi bo bivyo bavuga, bo bavuga ivyo, bo babona ko gutwara abasoda muri prive ari inyungu za Prime Niyongabo, afise icakura muri ivyo bitaro kijanye no kuvuza bano baba bakomeretse. Iki rero jewe sinshobora kucemeza cyangwa ndagihakane, ntaco nzi neza. Ndabona umengo hariho akabazo gato nshobora kugira kuri telefone, hamwe byose bigacika gato, muze kunyihanganira, ndasubira ndetse ngaruka. Mbandanije n'ubundi yaciye n'akandi kabazo ko kwa Edi Michel, yavuze nawe nyene akoro ikomeye, aravuga yuko hariho ayandi madimension yayo geopolitique canke geostrategique, agira ati abanyamerika bayakoze kugira bitange abashinwa kubijanye n'ubutare bwo muri Kongo. Ico naco nyene kiravugwa cyane kandi naco nyene kirabonekamwo, nta wogisha inyungu z'ibihugu zamaziriho. Nama nabwiye abantu baze bakuremo umutwe kwiyumvira ibihugu nk'uko umuntu yumvira uwundi muntu. Igihugu cyose gikoreshwa n'inyungu zacu. Iyo abanyamerika bisize mu kibazo cyo gutora umuti w'ahantu, niko hariho gutora uwo muti, ariko n'inyungu yabo uzuyirondere izo birimo. N'aya masezerano ajyanye n'iby'ubudandaji ku by'ubutare, inyungu z'abanyamerika nazo nyene zirimo muri ayo masezerano. Tugiye ku cyo yavuze kindi ca Prix Nobel, ico ngira ntawo giteba ko umuntu ashoboye kuzana amahoro, nimba Trump yo bikora akabishobora akabishikira amahoro yananiranye mu karere akaboneka, bizoba ari byiza kandi niyo Prix azoba yikwiye, hamwe by'ukora n'amasezerano yogarukana amahoro mu karere kananiranye, ibintu byagoranye. Numva Prix yo bayikwiye. Rero nimba ariyo ntumbero afise, azoba afise intumbero nziza, hamwe yoshobora kugarukana amahoro n'ahandi henshi mw'isi mbona ariko arayirondera yo bishobora, azoba yakoze ikintu cyiza. Prix yayirose ngira nta utoyishima muri ico gihe, sinobitebako. Hanyuma Reynold ati kenshi ivyica ibihugu n'abanyabwenge babona ibibi bakinumira, ntihagire ico bakora, abanyakibi bagakomera. None ko iryo jambo nibaza ko umenga ryavuzwe na Albert Einstein. Albert Einstein niwe yagize ati buriya abanyakibi bakomezwa nuko abineza, abakomeye, abanyabwenge babarekera, akaba aribo bakora, abanyakibi bakatotahara kubera ko abanyakibi abanyaneza nabo binumiye bavyirekeye. Nibyo rero ikibazo wagize uti mbega none abo banyabwenge babibona bazohaguruka ryari? Ni ikibazo kibagijwe bose bariko barumviriza, abarundi bariko baratwumviriza, abasirikare batwumviriza, abandi bo mu bindi bice. Kino kibazo ni ca twese, ababona ko igihugu kiriko kiricwa, ababona ingene abatwara uyu munsi bariko barahamba igihugu, bazovyuka ryari igihugu bagikiza? Ikibazo kuri umwe wese. Hanyuma ngira haciye hakurikira Clarissa, yabajije utubazo tutari duke. Akabazo yahereye ko yavuze nka kijya navuze c'ifatwa rya Rabine na bagenzi we, ingene bafashwe n'iperereza, mutego wafashe ingene wakozwe, narabisiguye bihagije. Rero acaraja ku gice agira ati twarigeze kubemerera ko tuzokora ikiganiro kijanye n'ingene iperereza riko yakoresha ibintu bisa n'imihari yo kubohora igihugu, ariko by'ukuri atari imihari yo kubohora, ahubwo ari imihari yo kuneka abo baba bashaka gukora ico. Hakaba n'imihari yinjiwemo n'iperereza yo y'abayitwara bafise intumbero yo gukiza igihugu, ariko muri yo nyene harimo abakozi b'iperereza
bariko bakoresha ibyo bashaka. Ico kiganiro naracemeye, tuzogikora, tuzotera tugikore. Reka ico no munsi kigume kuri ibi nyene turiko, kuko nayo ni ikintu kinini. Munsi twagikoze muzosanga ari ikiganiro kinini cyane. Reka uyu munsi ico no munsi tugiharira ibi, ariko ivyo yavuze kahise nivyo, yavuze nivyo. Turafise amakuru akomeye ku mihari itari mike yitwa ko ifise ibyo iriko irakora, ariko intumbero yayo ariyo gusamaza abariko barakora, gusambura ibihasanzwe hamwe no kuneka ibintu bihari. Ibyo turabifise bikwiye kandi umunsi tuzobikoresha. Ni nk'uko aba bantu bagiye banyuruzwa benshi muri 2025, dusanga hari abatari bake baba bariko bavugana n'iyo mihari, bazi ko hari imigambi bariko barategurana yo gukiza igihugu. Bimwe mu byadutangaje ni ingene bano bantu iyo banyurujwe, bamwe bariko barakorana, unasanga ari abantu bafise ijambo rinini hano ku mbuga bariko kandi bandika kenshi, bakurikirwa cyane. Ugasanga abo bantu ntibigeze batabariza abanyurujwe bariko baravugana, ntibigeze bemera ko n'abanyurujwe batabarizwa kandi bariko bakorana nabo. Ako nakabaza dufise, ikiganiro twagikora tuzokizana nacyo tuzobivugako. Hanyuma hari kandi yabajije ati mbega kubera iki iyo nzira ibijakorwa na Noheli Banyeza ko iboneka byakomejwe rwose uyu munsi, ubwo ntaco bifise bipfana no kwinfiltra M23, kurondera amakuru ya M23. Ikindi kiganiro twakoze hano kijanye n'ingene iperereza ry'u Burundi rikora, ikinara gishimitse ko bihagije, aho nerekanye ubuhinga bukomeye iperereza ry'u Burundi ryama rikoresha. Ubuhinga bwa mbere ni infiltration. Infiltration bayikoresha gute? Ni ukurungika abantu binjira mu kintu bakitwa ko bagishigikiye, bari muri cyo, ariko igikorwa cyabo ari kujya gukurayo amakuru. Rero kuva M23 itanguye gukomera cyane cyane mbere imaze gufata Goma, niho byabonetse. Imaze gufata Goma haciye haboneka imigwi y'abantu uyu munsi biyita abavugizi b'abatutsi, biyita abakunzi b'abatutsi kurusha abandi bose, imbere batariko barabikora. Ukabona igikorwa cyabo n'icyo gucafuza uwundi wese. Wagenda kubaza, kuko natwe ayo makuru turayarondera niyo M23 turashobora turayibaza bakatubwira. Ukumva bamwe muri bajya bariko baratukana, barabanje kujigoma, baragiye kugira ibiganiro, bavuga ngo barashaka ngo bafatanye, ngo babohoze Burundi. Ugasanga ivyo bintu turabifise, bakaca baje hajya ku mbuga bagatukana, bagatuka abantu bose, bakambika abantu bose, bakabagotsa. Uwo wese afise icavuga ku Burundi, kandi ejo bamwe ugasanga bariko bakorana na twebwe, bitwa ko turi kumwe, twasangiye ivy'imbere. Ico no kucitondera, nama nakivuze, no kucitondera aho hantu. Haraboneka ikintu kuko imvugo yabo yitwa ngo bagwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, mugabo bakagwanya uwo wese yerekana amabi CNDD-FDD ikora. Bakaca bakoresha ya karata y'ubwoko, bibaza ko ariyo ibegereza M23.